umwuga nawe uwukoze ucamo ingufu ushaka gushikana kure. Je nshobora gukora n'umwuga wanje nkakora ejo nkazoshika kure gose. Abanyeshuri bifuza ko je vision fisi si gushinga ikinyamakuru gusa ahubwo no gushinga ni radio. Kagira radio mu Burundi kabiri gukora amaboko mu muzu gakora moshera amene gukora ugashema ingufu kuko ushaka kuri intambwe utakoze biragoye. Miriwe cyangwa maramutse bakonda wa Best Friend TV comme d'habitude avec MC de la Neige right now mu kiganiro cyacu umujene nibikorwa vyiwe umutumire d'office ne CEO wa Kazoza Magazine umwe mu bajene musane muzi benshi bamumenye kubera ugufotora benshi bamumenye kubera abo yagiye yaraha amasanamu menshi yanditse amateka menshi ni niwe asanzwe afise ibikorwa vyiwe arangura hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi right now akari umwe mu batumire kuri Best Friend TV my brother ndakora mukije cyane nabamukije neza umeze neza ego turashimye imisi myinshi bro cyane gose ubana nyutaga tubyibuja mu mpeme idasanzwe niko imeze aravuga ko ufisa kanoti kenshi kanoti reka turakarondera ariko imeze neza turashima CEO wa Kazoza Magazine kandi nongera ndamutse abakunzi Best Friend TV Best Friend TV nabamukije neza amandanya mugira subscribe na share na comment kugira ibintu bibane bigenda neza kabisa wambaye agapira ka Kazoza Magazine ego nambe ukazi kubera ko gutora iryo zina Kazoza Magazine Kazoza Magazine iri zina kwitora umurambe kuva kera naramufotografe fotora hanyuma ifoto nashaka signature ya Kazoza Pictures mu nyuma ndakura untera imbere ndiko ndaraba ngiye kuri airport ko gutegera abasitari bavuye hanze ndiko ndaraba nyene babakira nkabona nyamakuru biza kubakira nyuma yaho ndavuga toya nanjye ndakwiye gushinga kinyamakuru cyo wanje kabisa kuko ibisabwa nabishoboye nanabifise niho nimba gushinga Kazoza Magazine kabisa nafashe ya Kazoza Pictures yanje jamana kuyihindura ndagira kinyamakuru yigira brand bivanye n'ibikorwa nariko ndakora kwagura ibikorwa niko gushinga Kazoza Magazine kabisa mu kiganiro canje umujene n'ibikorwa vyiwe dukunda kuyaga n'abajene biteze imbere mu myuga yabo uyikorera umwuga wo gufotora n'umwuga urimo kanoti bemeze gute umwuga wo gufotora urimo kanoti ariko n'umwuga ufise intambamye nyinshi kabisa nize ntambamye maze gura nazo kenshi ama challenge maze gura nazo ni nyinshi ushobora genda gukora urubanza umuntu wagera kumukora urubanza ugaheza ukamukorera byose umushire produce yewe guha amahera akwima amahera niyo ni ntambamye ya mbere ko bakoze igikorwa ugoshamo ingufu kugira habe amahera hamwe yisumemwe yabise mugabo mu nyogotsa akaca kubwira ati nta mahera afise ntambamye ya mbere intambamye ya kabiri umugabo wacu kenshi tukunda guhura ingorane turi kuri tele ugasanga uragiye uri kuri tele abo ko ukorera nabo niko murumvikana mukanashwana no gushwana kuri tele iri challenge dukunda guhura nayo challenge yindi twari guhura nayo umugabo wacu ushaka kuburuka ko igikorwa ugafotora mu nyuko usanga katemwa canke iki iragize ikibazo irapfuye mbere ugasanga n'umuntu uri kubakorera ico gikorwa n'umuntu baragutwayemo no mu mpimba arutwaye no mu gasho kubera watakaje amemaje yiwe ambaye intambamye nyinshi biramaze gushika ugafotora umuntu canke ugakorera umuntu ka project kanaka hamikazimira akakugirira nabi cyangwa akakupfuriza nabi akakubwira nabi kuri jewe byarashitse biratakara ariko Imana arakize ntabwo banse mu gasho ntibafunze umuntu nakorera namusiga nyene byagenze arabitahura bigenda neza ariko ndafite abagenzi banje benshi bama bagiye mu gasho bibaye n'akazi kacu tuba turakora kugira brand nini ya Kazoza Magazine ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko yaguhindura ubuzima ikugeza aho wifuza hari batonyi bawo bari inyuma mbega kuba bifuza kumera nkawe ni giki wumva ushobora kubafasha kuboza bagutumbera thank you brand CEO wa Kazoza Magazine kuba bifuza kumera nkanje ikintu kimwe nabahanura ni gukura amaboko mu muzu gakora moshera amene gukora ugashema ingufu kuko ushaka kuri intambwe utakoze biragoye
ni gukora ugashiramo umwete akazi kakaba gakunda hama ibintu bikagenda neza. Birashika abarundi benshi bagasuzugura akazi k'ubufotographe kenshi cyangwa bakagomba kukugaya bakibaza kuri inshonje. ego Kuri bifata nk'iki? zama byabaye ugasanga ni urasuzugura umwuga wacu. Aho mbere usanga umuntu ari kumufata nabi ari ku kazi, usanga we photographe we kiribiki bakamufata kumenga sinzi arashonje bakaca yibagira ko umwuga nawo umukozi ucamo ingufu ushaka gushikana kure. Nje nshobora gukora n'umwuga wanje nkakora ejo nkazoshika kure gose nkamanage no hanze ibigo byo hanze kaje right now nkaje sivyo namanage Kigali Tanzania muri Kenya umuganje umanza kuntwara ahantu henshi mparamba nkagende muri Uganda nkagende Kigali ni wa mwuga nyene sivyo nabwo muri Tanzania ni wa mwuga nyene ariko usanga abandi bantu bagasuzugura bakabona umuntu w'umufotographe n'umuntu asanzwe n'umuntu waho nyene umuntu yishonje umuntu atafise bakacebegira yuko umwuga wo gufotora nawo ari ikintu gikomeye gose wikoze usemo ingufu n'ubwenge ushobora nka mahera kandi kiteza imbere gushika kure. Kazuza magazine iratanguye gukora irabananije ikora mbega gushikisa aha urabona ko wifuza kugera wahageze cyangwa uracakeneye kubana bitera indi ntambwe? Aho nifuza kugera sindagera ariko mu bintu byinshi nifuza namaze kubishikako nubwo ntashika ukintu nyamuko nifuje gushikako ariko intambwe yo ndamuna ko maze kwitera. Abanyeshuri bifuza ko je vision fisi so gushinga inyamakuru gusa abo no gushinga ni radio kagira radio mu Burundi kabisa bagufotora inyamakuru gashinga ni radio kabisa. Je niyo vision yanje uzoshinga radio yo wanje ego kandi ndazi ko bizogenda neza. Abashaka kwiga baciye muri Kazuza magazine nk'aba stagiaire murabakira cyangwa nk'abana bifuza nabo kwiga gufotora baciye hano bari kuradukorera kuri Best Friend TV bifuza ko umwobigisha novuga umwuga mbega byo bimeze gute, hari ico mubona mu ushobora gukora? Abifuza kwiga barabizi twabitanga kuva kera twarigisha abantu benshi twararamuye abantu benshi n'ubu tocabandanya bifuza kwiga ntibatinye turabahe karibu mwige gufotora twabibigisha kandi bikagenda neza atakibazo sivyo nuko turahaye kaze babishaka bose barabyifuza bakeneye baze. Hari n'indi brand sigaye mbona yabyawe na Kazuza magazine batari yatanguye ku ruhande yabigeme benshi ibaza ko tuzobatuma ko ikindi gihe abigeme bo muri Bujayi wacu Bujayi wacu protocol gira hari ibaza ikindi gihe tuzobatumira kugira ngo nabajye bakongo batuzanire dushobore kugirana iki biganiro. Nta kibazo barahari mwarayibonye ko ni agence ifite abakobwa beza kabisa kandi bashoboye kabisa. Mu kurangiza ikiganiro cyacu akajambo wumva ushobora guhanura abajene abana baheje amashuri bari muhira atacyo ko barakora abazi umwuga wo gufotora abifuza ko nabo hari cyo hawo bo kwigeza ubuzima bwabo bwa misi yose nakahe? Mu kurangiza ikiganiro akajambo kamwe no hanura abajene icyamirambere ni ukura amaboko mu mpuzu bakakora bakareka kwishinga ku marigara. Akenshi umunyeshuri yavuye ku ishuri ku ntebe y'ishuri acayirwa ku marigara mu gatondo ku marigara ku ngora marigara mnabo si byiza no bantu ko kura amaboko mu mpuzu bakiga umwuga ko bigiye wize umwuga uzorinda upfa ubutunze ukoreshe n'ubwenge kandi mu gufotora ndabaremeshe vraiment ntibazidoga bazobona ko kweri ngo gufotora nawe nyene uzana amahera hamwe note. My bro reka tugushimire cyane. Ndabashimiye namwe mwakoze kanya muduhaye. Murakoze namwe ndadushimiye mwebwe mwese bakoma dukurikirana kuri Best Friend TV twarakomana mu jene yitahuye azi umwuga wiwe akaba ari na CEO wa Kazuza magazine kuri Best Friend TV ndetse impanuro hacishije ngaha nuko atanze ubuhamya ko umwuga wo gufotora ndetse no kubwira wigejeje byose usagukura amaboko mu mpuzo ugakora barakomana MC Idelanaje yari quiz idasanzwe turakunda cyane. Ciao ciao. Ciao ciao.